abo baserukira abagwizatunga bakoranye kuri uwa 18 ruheshi 2025 i Bujumbura aho batora abarongoye bashasha mwishirahamwe ryabo CFCIB. Suguru Olivier amaze imyaka 3 ariwe arongoye iryo shirahamwe yahiganywe na Ndayishimiye Donatien umukuru wa Mediabox. Inyuma yo kuronka amajwi 28 kuri 52 uwo yitoje ubwa mbere yamenyesheje ko CFCIB ivuye ngaho ikomeye kandi azobandanya guterera ivyiyumviro vyiwe. Ubwa mbere ye matora nizivana kuko ubwa mbere ni amazi hanyuma ribaza yuko kampanye des élections ziri nyuma yacu turabe imbere ribaza yuko twamubwiye byinshi hanyuma ikindaba je vais rester un observateur libre avisé hajya nawe yavuze ngo twamuteye nirahera. Uwongewe nawe kurongora ico kiringo kigira kabiri yashikirije ko azoshira inguvu mu bisata vyashizwe imbere n'igihugu arivyo uburimyi n'ubworozi, ubutare hamwe n'amahinguriro kandi bikenewe nyamukuru vyose bihari. Ngomba ndasubire ndabemerere yuko iki kirimo tugiye gutangura nivyo ibyo twashoboye kurangura hari biboneka n'ibitaboneka. Twashizemo inguvu nyinshi mu bihe bitoroshe mu bihe vya ekonomi y'igihugu cyane cyane ifatiye kuri l'instabilité de l'économie mondiale. Twagiye turagira ibibazo bitandukanye mugabo turafise icizere kuko les mécanismes zikenewe cyo gufasha le secteur privé, des instruments zari zikenewe, le plan stratégique byose birahari. Ayo matora yarangiye hari abahinduwe mu bagize urwego nshingwabikorwa ariko icegera c'uburongoye CFCIB yagumye ari Sibomana Deo yahahora kuko yitoje wenyene.